Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bene data bakundwa kandi bakunze ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana umwe wese ahaherereye. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku kiganiro Saveur Divine. Mbifurije Pasika nziza mwese kubemera Yesu Kristo kandi bemera gupfa no kuzuka kwiwe. Iyi Pasika itwereye ikimazi kuri umwe wese. Tudatebeje nagomba ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, iryo turiko turibukanya ko muri ino ndwi abakunzi n'abakurikira ikiganiro Saveur Divine turiko twibukanya ko Yesu yazutse. Turaja kwifatikiza amajambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere turaza kugeza ku murongo wa 14. Mariko igihimba ca 16 turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze kuri 14. Aravuga ngo maze isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje kubimusiga. Kandi mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenya ijuru. Barabazanya bati ninde adutembagariza ikibuye co ku munwa w'imva. Maze bunamuye amaso babona ca kibuye catembagajwe cavuyeho kandi cari kinini cane. Maze binjiye mu mva babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye imvune yera, barumirwa cane. Arababwira ati ntaco mwumirwa, ndazi yuko murondera Yesu umunyanazareti, umwe yabambwa none yazutse, ntari hano. Eheraba aho bari bamushize. Ariko nimugende mubwire abigishwa biwe na Petero mutarabitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera nk'uko yababwiye. Bava mu mva barahunga kuko bari bafashwe n'agatengo n'akumiza, maze ntibagira ico babwira umuntu n'umwe kuko batinye. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi abanza kwiyereka Mariya Magadalena, uwo yasenzemwo abadayimoni indwi. Uwo aragenda abibarira ababana nawe, asanga bababaye barira. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibavyemera. Hanyuma y'ivyo yiyereka babiri muri bo afise iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Nabo nyene baragenda babibwira basigaye, maze ntibabemerera nabo. Hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko bararya, abagaya ukutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo kuko batemereye abamubonye
amaze kuzuka. Imana ishimwe cane. N'aya majambo dusomye atari make avuga ku kuzuka kwa Yesu Kristo, kandi n'aya majambo turiko turibukanya muri ino ndwi, kandi abakurikira ikiganiro Saveur Divine baramaze iminsi bariko baravyumva, kandi tuzokomezanya kuvyibukanya iyi ndwi yose. N'aya majambo rero Imana yashimye ko twibuka, kandi n'amajambo akomeye ku muntu yizera wese. Yesu Kristo ntakiri mu mva, yarazutse. Haleluya. Yesu Kristo urupfu ntirwabashije kumugumya, yarazutse. Imana nishimwe cane. Yesu Kristo yaranesheje. Haleluya. Abamwizera dufise intsinzi tugendana, kuko Yesu yatsinze ku bwacu. Yesu yanesheje Satani, Yesu yanesheje isi, Yesu yanesheje urupfu, Yesu yanesheje icaha, kandi ivyo vyose yabinesheje ku bwacu, kugira ngo tubeho muri ivyo vyose atana kimwe kidukanga, atana kimwe gishobora kuza imbere yacu ngo twumve ko dukutse imitima. Kubizera Kristo Yesu, kuvana Yesu azutse imyaka 2000 Yesu azutse, abamwizera bose, Satani nta bubasha dufiseko, urupfu nta rubasha budufiseko, isi nta bubasha idufiseko, icaha nta bubasha kidufiseko, kuko Yesu yaranesheje. Imana ishimwe kuko dufise Yesu. Imana ishimwe kuko twacunguwe. Imana ishimwe ko Yesu yemeye kutubera mu gishingo, kugira ngo uno musi tube turiho atakintu na kimwe kiduhagaze kw'izosi. Satani yarazi ko ivya Yesu abirangije. Kuvana mugerageza agitangura ministeri yo kuducungura, Satani yaramugerageje uko ashoboye kose, ariko Yesu agenda aramutsinda, kuko Yesu yari Imana atari umuntu. Yesu yagiye atsinda Satani mu misi yose yamaze kuri ino si. Satani yaramugerageje, ariko Yesu yagiye amutsinda. Satani abonye ko Yesu apfuye, akabona arahambwe, yarazi ngo arabirangije, yarazi ngo arahejeje gutsinda Yesu, yarazi ngo arahejeje gutsinda Imana, ariko ntiyamenye ko ari ubwiwe atsinzwe. Imana ishimwe cane kuko Yesu yanesheje Satani. Yesu amaze kuja ikuzimu, yatse imfunguruzo Satani, aramuboha, n'uno musi aracaboshe, kuko Yesu yaramutsinze. Kandi intsinzi ya Yesu nabivuze niyo ntsinzi yacu. Bene data, tugende kandi twizere yuko intsinzi Yesu yaturonkeye vy'ukuri turagendana, kandi twama turi kumwe nayo. Intambara zose tugwana zaratsinzwe kuvana kera cane, imyaka 2000 irarenze, kandi iyo ntsinzi ya Yesu niyo ntsinzi ugendana, niyo ntsinzi ngendana. Ibikugerageza, ibingerageza, ibiturondera, uko vyoba bisa kose, uko vyoba bimeze kose, ishusho yavyo yose bifise, Yesu yabitsinze kera ku musaraba. Umusi yavuga ngo birarangiye, kuri wa musaraba niho ibi vyose duhura navyo bitubabaza, ibi vyose duhura navyo bitugerageza, niho Yesu yabirangirije, niho intsinzi yayikuye, kandi iyo ntsinzi yaratsinze, araheza aratwohereza intsinzi yacu. Nitwe tuyigendana, kuko Yesu yariko agwana ku bwacu, yariko agwana ku bwawe. Ibihari bitugerageza, nukuri nabivuze birahari, ibitwihebuza birahari, ibizumenga ntibidusiga birahari, ariko ku muntu w'Imana, ku muntu yizera Yesu Kristo, intsinzi turayifise. No kuwo batarizera Yesu Kristo, nagahe keza, nakaryo keza ko kwizera Yesu Kristo, kuko Yesu yarazutse, kandi kuvana azutse intsinzi turayigendana. Igihe Yesu yariko ariyereka aba bantu twahejeje gusoma muri kino gihimba, abo yagiye yiyereka mwabibonye, kandi nabaja gusubiramo gusoma baraza kubibona. Abo yiyeretse bose bagenda batavyemera, bagenda bumva umenga n'ibintu bidashoboka, ariko vy'ukuri Yesu yari yazutse. Birashobora gushika natwe uno musi, umuntu akagera ahantu akumva ko umenga iyo ntsinzi twahawe, hari aho ugera Satani akakubwira ati ivyo ari vyo vyose uri kuribesha,
iki kintu ntikigusiga, iki kintu kije kikurondera kandi kiragutwara kandi kiragutsinda. Umutima umuntu akagira gushidikana canke gukekeranya, ariko vy'ukuri ntidukekeranye na butoye na bukebuke. Yesu yaratsinze kandi intsinzi yiwe niyo ntsinzi yacu. Kuzuka kwiwe nivyo vyaduhaye gutsinda. Ivyo turwana vyose uno musi vyaratsinzwe, kuko Yesu yaragwanye aratsinda. Mu rupfu rwiwe no kuzuka kwiwe twaronse intsinzi. Bene data, tugendere muri iyo ntsinzi, tubane n'iyo ntsinzi, ntitukihebuzwe n'ikintu na kimwe, uko coba gisa kose, uko coba kimeze kose. Intsinzi turayifise, intsinzi turayigendana. Duhagarare dushize amanga. Satani naza akagutera ubwoba, akakwereka ibiteye ubwoba bitandukanye, umubwire ngo Yesu yaragutsinze, kandi vy'ukuri bivuge wizeye. Intsinzi ya Yesu ni intsinzi yacu. Kuzuka kwiwe kwaduhaye gutsinda, nuko tugende twumva ko tugendana intsinzi, kuko Yesu yarazutse, kandi kuzuka kwiwe yadusigaranye intsinzi mu biganza. Yesu abahezagire, Yesu abaha umugisha. Urupfu ntigwamuheranye, Yesu ariho kandi intsinzi yiwe ni yacu. Yesu abahezagire, amen.